kibazo kandi urakoze cyane kuba wanyemereye kwa mshauri wangu. Amna wasiwasi. Nashukuru sana. Na mimi pia nashukuru na muda umekwisha, maana nataka kurudia hivi Waridi. Nafikiri kwa ameshamaliza mkutano ambao kuwemo. Kwa hiyo nimeshaniwahi Jose nikosi. Sawa. Nashukuru sana. Imana iyoroshe, imana igufashe, imana hama condoléances byaba yumva mwese afise w'Imana yamutegekanyije. Merci merci. Yego pole vraiment. Sawa. Yego. Umuramutse nacu. Na kibazo ngo nzakiseka nyudire. Sawa. OK. C'est bien. Haya ndo malipo. Ndio tuko tunapiga chapo hapo. Ametusumbua lakini tuko tu fresh hivi hamna tatizo. Kabisa na pambana vilivyo. Ndio yake ndo kama hili amesema. Kimya. Nasema kimya. Unanisikia unisikii? Kimya. Kila siku malipo ya mtu mtenda ubaya ndio haya. Fujo yake naipenda sana katika mtu wangu. Yeye anipatia ungaje. Cry sana. Napenda sana fujo yake huyu mama. Anapiga fujo vizuri sana. Kimya. Haramia ya akili. Unataka sana sisi. Anjiki. Sana. Kama mtoto mdogo hivi. Ulijua mtakanya rukazu mtoto kama wewe? Mnapenda sana pesa. Umesikia pesa umetaka kurukaruka. Sasa pesa ndio hii sasa. Umepata kichapo kizuri sana. Wewe, look at me. Mwenyekiti. Sasa Anjiki. Tayari nimeshaongea na boss. Anasema kwamba kazi yote tumalize sisi wenyewe. Lakini kwa hiyo muda nasipa vile haujawadia vizuri muda mapambano. Inabidi tupige box yani tujifunzie kwa mazoezi yote hata basi mimi mwana. Muda wenyewe bado twende boss huko tukirudi mambo mengine. Napenda nazo piga fujo. Warda. Ndaziyari. Warda wadufi. Wa mukobwa. Ndaziyari. Ngira ni hehe. Ni top secret ndikuza kuyiku Ndaziyari. Awari umutekane umukeneye ndazikunisha kumuro. Kuri bishobotse byose umunzane n'umukobwa kuri Imana. Muzane ngaha nyene. Turi kumuje nawe. Shangazi waramushigikiye, turi benshi tumushigikiye. Je na kibazo muzana. Je nzohagarara. Ni nababiza nikorane ngabo. Na kimwe nizera jewe. Je ndamugutumye gendo muzana. Ndabikubwiye. Kamzo koze kamzo mu gashinga kahambaye cyane.
Okay, akibazo kangerageza ngenda. Gerageza frame. Sawa sawa. Azina, urabiyemeje kabisa kuzomuza. Genda muza imisa imwe. Nukuri kw'Imana. Sasa mwitari na muza. Ariko genda. Sawa sawa. Senge. Sawa. Uko inagakuru kawarda oba uzi yo bari. Kuri nanje nngo ngeri ubwa musaza nje. Reka mwana wa musaza nje natari n'ingore ibyawarda. No gusenga Imana kugira imuturose. Kuko gushika y'amasaha sinzi waridageze. Sinzi yari no bandakubeshya. Imisi 3. Niko biraba birebire no kuri nsengeza nanje arahaboneye amakuru. Nugusenga Imana idufashemo ntituzi waridageze nuko bisaba Imana naho ubundi wo kubwacu nta warida turiko turaronka. Oya no kuri mwara ndi murondera aho amusisi wamuzanye ngaha bakije wa. Naramuzanye mugabo abaguma bamukenera aje kubaririmbira ni beshi. Ibihuga ajamo kuririmba ni byinshi nk'ubu yo barasubiye iwabo gashahu muri Tanzania no bimenya gute. Imana n'ibidukunda batana telefone afise ujya mwana umukene ubona tuzomukura he. Ni wihangane mwana, ni wihangane turindire iby'Imana izokora. Tiko turarondeza ni wihangane wadi Imana izomuzana. Nikubishira mu maboko y'Imana. Kini kibazo kweli, ikibazo kimwe gikomeye. Agace wonywe. Oya, azoboneka wewe mu mazi cyangwa kayi. Mana bitufashe mu bintu kweli waridaboneke naho ubundi ngo umusengeza nanje arahasiga gato. Tugwe basi soda Agafana basi. Wanda bako baramurondera. Kakarimbo kawarda. Tukurimbira kakarimbo kawarda. Kama kiboga. Ntako tuzi twebwe, ntako tuzi kuririmba. Nari kumenya ko byari kugenda kuko nari kugashana no muri telefone basi umuntu akazoza arakamumviririsha. Ni wihangane Imana izobikora mwana. Amazi. Muzanira amazi urabe ko ari coba. Ni wihangane mwana bizohera watazone. Munyene nca ndavuga nti reka simbireyo ujya naje amaguru adakora hasi kuko vraiment je no visi telefone nawe no wandiko ndakora ibiki nawe no wandiko ndagira operation j'abandonne pour kugira ngo nze ndakwitaba kandi urabizi impamvu. Merci beaucoup. Bako kamuhaye. Murakoze vraiment. Bon, icyo naguhamagariye sikindi. Natahuye yuko abakobwa twatwihenda ubiki mu bintu by'urukundo kuko urumva ko je naciye mu bintu byinshi cyane. Umuhungu nakunda je ntiyankunda. Wawe ndi yatumye unyanga? Yego none. Bon hama birabaje vraiment kubona ukuntu natakaje umwanya wanje. Natakaje umwanya ndiko nkurukira inyuma umuhungu atankunda. Kandi abagukunda tuhari. Umengo sinzi. Birababaje. Ni naco gituma naguhamagaye ngaha. Kuko urumva natahuye ukuntu ubabara, ukuntu umurikirana
nje nkakwanka nkakubwira ko ntagukunda birabaje vraiment kuko nanjye ibyo nabiciyemwo ni ibintu nzi neza ukuntu bibabaza nuko cyana guhamagariye ngaha kuko natahuye icyo ukeneye kuri jewe natahuye neza yuko unkunda kandi nanje nkwiye gukunda umuntu ankunda n'ubu ndabyibutse numva umengo nari umusazi nari iki sinzi kwe nuko je nemeye wamenye iki nembuze nemeye navyo erega ushaka kuvuga nemeye kumbure nemeye ibyo wambwiye hari umunsi waje ngaha ya question yawe ibaze gute bavuga ko wemeye ko dukundana n'est-ce pas vrai ya nivyo nyene navyemeye tekana natahuye oya subiramo mbwire natahuye byose vraiment kandi umutima wanje uri vraiment très ouvert nakwemeye nta kibazo n'ukuri kw'Imana oya bisubiremo wanyemereye yego alhamdulillah kandi iki ni kigwa nzobwira n'abandi bakobwa cyangwa n'abahungu bakurikira umuntu atamukunda cyangwa umuntu we ofete urazi gukurikira umuntu uzi neza yuko atagukunda kandi gukunda umuntu uzi neza yuko atazokwigira gukunda ni ikintu sinzi n'uburofa gusa abantu baba bagira yego n'ukuri kw'Imana ama nibutsaga proverbe karaho mu prof yakunda kutubwira mu prof w'igifaransa yuko le cœur connaît sa propre raison que la raison ne connaît pas lui-même. Le proverbe ndayizi le cœur connaît ses propres raisons que la raison ne connaît pas. Ico nico. Naciye nibuka neza iyo proverbe urazi hari igihe muba muri ko muriga umuprof akababwira ikintu muga ntimutahure justement umuprof akatubwira ibiki mugabo ugeze muri iyo situation directement udibuka ugaca bitahura neza vraiment nabitahuye milk je t'aime. Je t'aime aussi. Merci beaucoup. Mwana yangu. None bazumbwire kwanza wewe ega aha deja ndashaka kuba ouvert kuri we, n'est-ce pas? Urumva warampangayishije muga no musi urampaye inyishu nziza. J'ai envie de savoir umuntu yatumye unkubita ipoto. Ndabizi yuko uza Non, et quand même je dois savoir. Kuko urumva amezi menshi ndagukurikirana ibyo rukundo nkubita amapoto amaswata ibiki mbateza kumbwira uwari ya nico si kibazo kuko urumva uwo muntu wakunze vraiment ntagukunde kandi ndagukunda je dois quand même le connaître ya ni umuhungu araho yitwa Walid ki none kuvuza uramuzi kumengo uratangara Walid ya uyu sinzi kumuzi ndafise n'amafoto yiwe muri ecrage acamukunda non pardon byarahenze ibyo je pate uyu ni wakunda ya reka ndayifute na kibazo oya banzureke yifute banzureke Walid no uyu si Walid umuhungu wa Ruganzu nimba ari Ruganzu sinzi n'uyu nyene Walid n'unyene yo uyu n'umupasiya wanje navura burya je nkorera umutama wiwe ujya mutama Ruganzu ujya je kenshi famille yiwe nje ndayikurikirana dans les histoires des soins médicaux. OK, narumvise yuko bafise mu docteur familial je vois. Kuko ujya grande sœur petite sœur plutôt wiwe n'umugenzi wanje. None ngaje sindavyumva uyu Walid urumva uyu muhungu Walid je burya nije namukurikiranye ivy'ingwara ziwe
ujya muhungu yari afise probleme maladie d'amour je novyita uko yari afise umukobwa ari aho yitwa Warda ujya waridi rero yakunda Warda bimwe bibi ntubona n'ingwara yagwara vyose vyatumwe n'ivyo by'urukundo hari umunsi nagiye kumuvura kuma yarembye none umuntu ndamuvura ibiki gaye nuko aguma hamagara nawe urablaga none no gutera blague na sheri wewe rero wakunda ivyisi n'amayobera ugakunda waridi ntagukunde waridi ntagakunda Warda nawe akamugora naje nkagukunda wewe nawe ugacumubita amapoto n'amaswata sha ubuzima nuko mugabo ndashimye Imana kubona ikumpaye vraiment bibaye nk'ifilm iraho je suis heureux amour interdit nayuzi on commence notre vie nk'abakunzi n'est-ce pas oui c'est vrai merci beaucoup il faut marquer une date